ni Imana yamuhamagaye Imana yamukunze kuturusha ibaza Imana ngo yakunze umuntu kubarusha ikacimwica sinibaza kuko Imana igukeneye cyane ngaha kurusha igukeneye mu ijuru no mu ijuru ugiye gukora iki igukeneye cyane ngaha urumva bariko barayibeshera ariko ubu biraryosha ukabona umutipe wa 18 ans rikavuga mu ndimi umutipe yuzuye ubumana umutipe wumva ko afise rijya shaka ryo kumva ko bose bomenya Kristo biratesa biraryosha yadutoranije sinijuru bitarabaho twabaye umwe nawe ubu twitiri guhoraho turi benimana yap okay bro ko butavumika no ntiturogeka hey baba gadu yamsaje ubutumwa bwiza hey baba gadu ndumwana w'Imana nziza down si wacu dusumba bene imari bene ingabo kandi ivy'Imana byose ni gwacu dusumba bene imari bene ingabo kandi ivy'Imana byose ni gwacu urashobora gukora ikintu bacusanga kimaze indwi yose kuri YouTube gifise views 5 gasanga muri izo views 5 harimo iwawe ni ya petit frère y'umugore wawe ya Mary wawe nawe nyene watoye telefone yo kugira ngo wishire aka views ni umugenzi umwe ariko ntibikwiye kuguca intege ndongeye kubaramutsa mwese bakunzi bo kuri Akamo TV uno musi rero twabahitiyemo wa musore abica bigacika wa musore umuraperi aririmba indirimbo muhimbaza abana umudiho wa hip hop agomeza kushikiriza ubutumwa n'impanuro nyinshi abicishije mwitwi giye karibu cyane merci kuki utwenga nabaye sinzi impamvu ariko urambwira umusore abica bigacika kari bizarre oya donc azi gituma ni kubera ko umuntu ashaka kuvuga ikintu tukagitahura gutandukanye ico kirundi kubana gitawe gutandukanye nuko wakivuze rero ariko donc biba bisigura ko ari wa muntu abikora neza basi akanezereza abantu canke akanezereza n'Imana umusore avyunga bikungika nyene bikamera neza akora ntabice ngo biri Ibazwe numbwira ko nje kubica duhindure tuvuga ati wa musore avyunga bigafatana apara kwa bica guys mwavyumvisa ngo ni wa musore ngo avyunga bigafatana neza ngapana musore by the way umupapa fise n'umwana fise umugore umwe n'umwana umwe muravyemeye ko iyo meta atayihitanye hangi inyuma cyane sigisharizo tuvyemeye ko arizo ni mpeta fise umugore n'umwana ego wow umugore mwiza cyane umwana mwiza ariko nandiko ndavyanka ndamunze umugore wawe ni mwiza nashaka ibaje cha antuka ko vyiza utanga muri hip hop ntabwo oca wisondeka ku mugore na uno musi rero bakunzi b'Akamo TV tugiye kuganira hamwe ku vyerekeye jeunesse ya kino gihe hamwe n'urugendo rw'umuziki rwa Dizo Tricks uno munsi ko mumubona imbere yacu mumubonye ngamuca mubona ko ari Dizo Tricks yamaze kwishikira mu bwami bw'Akamo TV Dizo ndibaza yuko uri ready kugira ngo dushobore kuganira ego ndinze nzurumva naje niteguye cyane naho ndi timide uri timide kweli navyibona none ko nguma numva dusoni wagiye dusoni ariko mana yanje reka ariko ndashaka kumenya ni gute umuziki canke umudiho wa hip hop ushobora gufasha abajore muri kino gihe na cyane mu kubakura mu bintu by'ibiyovyabwenge ama depression ibintu nk'ivyo mu bisanzwe rap ni ikintu ca mbere ni style ya mbere igira itanga message kandi message ikwiye impamvu navuze rap ni kubera ko rap na hip hop bitandukanye rap nuko ukuntu uri kura rap ubikora iki ariko hip hop ni style nka kujya kunumva R&B ukumva zouk na slow n'izindi sasa
muri zouk urashobora kurapa muri hip hop urashobora kurapa donc biratandukanye gusa ikintu kimwe gihari nuko kujya kunitanga message ibifise kandi na vibe kandi misore n'inkumi basugwaruka ikintu ca vibe uracitaho cyane biroroshe kumva ikintu ciza ugacucumvamo message kurusha kumva message itarimwe ikintu ciza ni nko kuzana kado ariko ukayizana itari muri emballage donc umuntu ukiri hari yacamenya ati aba wazanye ikintu kanaka muri iyo car ashobora kuvuga ati kijya kintu ko ntagikunze donc abatanguye kukijisha kikibona hari yakubera ko yamaze kukibona desha ariko uyizanye iri muri emballage ya bien ubwa mbere bitera amatsiko ibitera umuntu no kuraba donc biraryoshe ko uzana message ariko iri mu mudiho mwiza message iri mu kintu umuntu ashobora kumva akaryoherwa nico kintu ciza muri urban gospel kubera ko kujya kuntu tuba twumva ko kijya kintu gitesa ukaca ucumvamwo message biraryoshe cyane kurusha kumva message gusa itari mu kintu kiryoshe iyo message yumva rimwe ariko message iri muri style iryoshe iririmbwe neza iyo message yumviriza kenshi guys murumva amajambo y'ubwinga dutanguranye n'umupapa wacu cyangira amasoni amasoni kandi n'umupapa ibaze oya rega no bahamagara kugumana natwe kugira ngo mugume kuri channel yacu kugira ngo dukomeze gukurikirana kino kiganiro aho tugiye kurabira hamwe uruhara runini rw'indirimbo mpimbazamana cyane cyane dufatiye kuri no mudiho wa hip hop muri jeunesse ya kino gihe turashobora kurabira hamwe inspiration ya jeunesse y'uno munsi no munsi rero Dizo ako mbere ko tutagura ibyo byose turakeneye kumenya abatazi Dizo Tricks uwariwe yo tubwira ko Dizo ari inde aho kabazo karagoye we aho kabazo karagoye uramaze gushikana bakakubaza ati uri inde uvuze izina bagaca bakubwira ati ntitwakubazije izina ntitwakubajije uko witwa tukubajije urinde uri ukaca usanga je ndi umuririmbyi ntitwakubajije akazi ukora tukubajije uri ucumenga nyene biri bizarre ucumenga aho hantu hageze ni ucumenya ko abantu benshi batiyizi sasa na je ndi muri abo bantu batiyizi rero banyita Dizo bon abavyeyi banyise Hakizimana Desire hama abagenzi banyita Dizo hama Butamba binyita Tricks ego ndo mupapa afise umwana umwe nkagira n'umugore umwe ego ndi Murundi ari proud ndi petit frère wa Yesu cyane yukibagira nase kuvuga ko ndi umukizwa kubera abantu baca bambona muri ijya mici itandukanye ngene donc ivyo barabira ko mu kwita umuntu umukizwa niyo mpamvu mvuze ko ndi petit frère wa Yesu ico wita Yesu ucukinyita nanje ko turavukana ni gute watanguye gospel muri hip hop je mu bisanzwe sinakuze ndirimba rap je niririmbira bijya bisanzwe ari akaririmbo ka kera koko kari kuri YouTube kitwa Tugumane kuko sinaririmbye rap nako nyene karirimbo ka gospel je nakuriye muri Sunday school donc naririmba muri église hama tugeze 2013 twaririmba turi babiri cyo tuvuga ati reka tuvange abantu bakunda rap bayisangemo muri groupe yacu abantu bakunda bijya byo kuririmba bisanzwe bavyisangemo cyo tuba oblige rero ko umwe akora rap amahigwa carangwako ndakora dukora indirimbo ya mbere yitwa Yesu Ntagara tuyikora muri rap twese chamba oblige rero kuguma muri rap maze kuguma muri rap ndayikunda sana kuko nisanze nshobora kuvuga ibintu uko ndavyumva
mu mwanya muto ariko nkavuga kandi byinshi cyane. Muri iyo kana naciye numva nkunze rap cyane kurusha ikindi kintu cyose. Hariho abantu baba bambwira ati kubera ko utaririmba bijya bindi, ariko nyine mba numva urukundo mfitanye na rap rurenze ku buryo ntashobora gusubira inyuma. Jonke ndabikuriramwo uko rero cansanga ndayikunze sana. Uko kuyikunda sana byaciye bintwara. Ninde muntu yoba yaraguhaye inspiration kugira ngo ushobore kuvuga ati ndabiye kuri naka aho nk'umu example wawe? Ndafise grand frère muri famille yitwa Olibizi. Yarigeze kuba agira n'ama concours de rap kuri centre, yarigeze kuba wa mbere gatatu kose atwara ijya competition. Ariko kandi asanzwe azino kuririmba bisanzwe. Kenshi rero yandika ndi imbere yiwe indirimbo, kenshi ibintu byinshi yabigira ndi imbere yiwe. Je nibaza ko kujya kuntu n'abandi imbere yiwe arivyo byamfashije, kubera ko nta hantu nagiye ngo nige rap. Nta hantu nagiye kwiga kuririmba, nibaza ko vyizanye muri Sunday school. Kuba atanu nagiye rero nige rap, nibaza ko nabikuye kuri we. Ari nigiye mwana ndamubwira merci. Yego. Mu butumwa utanga muri rap yawe ni iyahe message ushaka gushikiriza cyane cyane kugwaruka? Ni Christ no more no less. Ni Kristo ataco wongeyeko atanicukuyeko. Yego. Hari n'indirimbo tugiye gusohora vuba yitwa Ishwi. Ariko iyo ndirimbo n'undi aririmba Sekila yayikoze Ishwi. Yitwa uko nyene Ishwi. Sindabizi kubera ko twebwe Ishwi turiko turavugana ijya Ishwi yuko atari Kristo uvuze wapi. Erega nawe nyene nuko nyene rumva yavuze ni witwa Obelix na Big Fizzo bayiririmbanye. Yavuze ngo ngundi umukobwa ngo atari we ngo akunze ngo abandi nababwire Ishwi. Ndavyumvise. Gusa ntibituma tuyihindura. Ariko urumva yuko umengo nyene mwege muvuga atari Kristo ibindi ni Ishwi. Atari Kristo avuzwe nta gihari cyo kumviriza. Nuko urumva naho bavuze ati atari donc atari Oben abandi umuhaga nababwire Ishwi cyangwa atari Fizzo abandi babwire Ishwi. Urumva umengo mwarose bibi. Donc aho bitandukaniye ni kubera ko umwavuga Kristo umwe avuga ubuzima undi akavuga ibintu bisanzwe. Ego. Nene hari umuntu yigeze akubwira yuko indirimbo yawe yoba yamufashije canke yamuhinduye kuvuga mba narabihevye. Naronse uwo muntu. Mba narabihevye kubera ko mu bisanzwe twebwe ntidukorera fame, ntidukorera kumenyekana vyatari. Usibye ko umenyekanye bituma ijya message yawe igumishika kure, ariko si objectif ya mbere cyane. Twebwe ntitwahamagariwe kugira abafana benshi, ntitwahamagariwe kurondera abafana. Twe twahamagariwe kurondera imishaha. Donc mbuza abafana, ariko nkumva umuntu umwe wenyene yakiriye Kristo kugawe. Byo nyene birahagije. Nubwo nokora album zitanu zigafasha umuntu umwe wenyene birahagije. Tuvuga ati objectif yanje yako nico nyene. Ne grand frère yahevye 99 aja kurondera imwe yonyene wibaza. Petit frère yoca kora ibiki nivyo nyene. Ifo ko akubera mu example mwiza. Niwe role model. Dizo ni gute uri kubona ugwaruka kino gihe tugerageje kuraba uri umujene, ariko sivyo ba Yeremiya bahamaguye bakiri bato cyane, ba Yesaya bose. Dawudi yasizwe amavuta akiri muto, bisigura ko bijya bintu vyaraturimita mu mitwe tukumva ko nataragera ntiharagera kukizwa. Kandi bijya bintu vyari bibi nibaza ko ari message ya Satani ijya kubera ko vyatuma imisore tutariko batijukira sana ibintu vy'Imana. Ariko ubu biraryosha ukabona umutipe wa 18 ans rikavuga mu ndimi, umutipe yuzuye ubumana, umutipe wumva ko afise rijya shaka ryo kumva ko bose bomenya Kristo. Biratesa, biraryosha. Kandi ubu urabona ko na gospel rikira renga imipaka cyane, kubera ko bajya abantu bashaje bavuga ko ari bo bakizwa. Nta effort nyinshi baba bagifise, kandi ntibamenya aho tuntu turyoshe tugeze. Uri kurumviriza nka komsa
umva ko ari indirimbo y'umujene yego ariko ijya ndirimbo nitwari kuyumva ivuye kuri Apollinaire biragoye ariko biraryoshe kumva ko hari umujene yakijijwe yego yicaye hamwe akumva ko kompa ikunzwe ariko agacavuga ati sha ubuzima butarimo Kristo ntibuba ari ubuzima bisigura ko ikintu kiryoshe ukuye kukigira ukijijwe niyo mpamvu yavuze ko afise impamvu yo kuririmba kompa ko yababariwe yego harekana ko kuryoherererwa ko ufise ubwo buzima ko wababariwe kariko gakora umujene yatahuye ico kintu bica bitesa niyo mpamvu ubu umuntu araba proud yo kumva ko ari umukristo kera byari bigoye kubona umujene afise bible benshi bazishira mu mabegi ariko ubu biraryoshe cyane umenga ni style ufise bible uri proud navyo si vya bindi bamavuga ngo gukizwa n'ivy'abatama ahubwo ubu twe nitwe dushikiriwe rero na Timothée Imana yaramubwiye Paulo yaramubwiye ati ngo ntiyakagira ukugayira ubusore bwawe bisigura ko muri ubwo busore rero ganza donc abajene bakino ngi baramaze gutahura ubuzima bwo sana ariko urazi hato naho dukunze kubona abajene menshi bahurumbira cyane byo gusenga ariko gatusanga andeho y'ama eglise ivyo bakora hamwe wimvira ati est-ce n'umwe yari muri eglise yani bijya bavuga ko umujyambwe bumwe agatukisha umujyango utwo turorero uvuze je ndatuzi cenza abasore gusa nyene baba baje gusenga ariko kandi ukabona ko no hanze ya eglise ubuzima bwabo ari bwabo ndi nyine ari cete gisomeka uko kuno rero uri kuravuga abo bandi basore ariko birabaho sinzi gusa kandi cene batumurira kuguma baza peu importe izo ngeso bafise hanze plus yegera plus ahinduka ega mu bisanzwe baje nibo bakwiriye ubutumwa cyane nibo babukeneye cyane mbere kurusha nawe wamaze kumenya gusa nanje ndacabukeneye oya ntibusaza kandi ukuguma wumva nikuguma uryohego kuri eglise dufise ishure ryitwa ICCL burya riraryoshe cyane kwiga bakaguha certificat ariko uhejeje nico ciza batugiriye urashobora no kwiyongera gasubira kandi mu wa mbere misi yose usubiye mu wa mbere ubusanga ari bishasha donc umuntu wese abakeneye ijambo tu ijambo n'ubuzima bonze niya indirimbo novuga ngo yakunzwe kurusha izindi kuva aho watangiye kwandika canke kuririmba gushikana no munsi Benimana ashaka kwidushishizaho gato tukayumviriza kugira ngo n'abatarayumva bashobore kuyoba yadutoranije sinijuru bitarabaho twabaye umwe nawe ubu twitiri guhoraho turi Benimana bwoko butavumika no ntiturogeka baba gadu yamvyaje ubutumwa bwiza baba gadu ndumwana w'Imana nziza down si wacu dusumba Benimana ingabo kandi ivy'Imana byose ni gwacu dusumba Benimana ingabo kandi ivy'Imana byose ni gwacu turi Benimana twagiye gatatu kukomeza iri kuri YouTube bagira amatsiko kuja kuyironderera ego kandi iraryoshe twayiririmbanye na Francis Destin iraryoshe vraiment indirimbo ngo utarayumviriza yirukireyo nibaza kwabaho naje nishire mu ba none dizo ni novuga ngo nizahe ntambamye genda uhura nazo mu rugendo rwa gospel intambamye ntazo nta nimwe urabona bon kera wasanga utaramenya icuri n'icuri kurakorera ubonye views zitanu ubu byita intambamye ariko maze kumenya ko audience yawe ya mbere ari Imana hama ibindi bigakurikira iyo ntibikibaye intambamye donc kera wacu uvuga ati none nkora iki kintu gishikira abantu desa gusa ndonke views 5 natanze aya mafaranga yose
ariko nyine umaze gutahura ko ujya umwe wenyine ahagije kugira ngo utange no muri yaridi ibanze birakwiye kuko nimba umuntu umwe akijijwe mu ijuru haba umunsi mukuru cyane nibaze ukoze ikintu gituma mu ijuru haba umunsi mukuru aho kwicuza gute sinibaza ko ari ikintu cyo kuyicuza urashobora kwiyumvira basi ko hip hop ari ifise ikibanza kinini cyane muri Afrika yapana muri Afrika gusa ni ku isi yose kubera ko mu bisanzwe aho yahereye kera yatanguriye mu banware abazungu baje kubizamwo apre ariko abanware nibo batanguye rap avant yari style yo gusora ikintu kiri ku mutima y'umujinya yiki gusa irimo n'igishinga ntahe niyo mpamvu iryoshe cyane iyo bigeze muri gospel kubera ko biraryoshe cyane uri kurashinga ntahe uze wumviriza indirimbo nyinshi za rap uba wumva umenga ariko arashinga intahe niko biri donc muri Afrika no ku isi yose kandi uravye no muri histoire y'ivy'imiziki rap iri mu bintu by'imbere iri mu bibanza by'imbere izagurishijwe ari nyinshi ibyagira iki donc ni ikintu ca mbere kiryoshe kumva kandi uba wumva ko uwo muntu ariko asora ikintu kiri ku mutima uze wumvirize rap iyo ari yo yose uba wumva umenga ariko avuga ikintu kivuye indani atari ibintu byo gupfa kuvuga gusa ni gute ukoresha réseaux sociaux kugira ngo ushobore gushikana message kuri jeunesse nk'uko ubishaka wewe réseaux sociaux nico kibanza ca mbere ciza ubu gihari kitakulimita ushobora gushikira umuntu ari muri Canada uri muri sari wawe ushobora gushikira umuntu ari muri Etats-Unis uri muri sari wawe kandi ari abavuga ngo ni ibintu bya satani ivyo bintu bya satani bituma satani ashikana ibintu vyiwe kure bikoreshe nawe ushikane Kristo kure kubera ko n'ubwami bubiri buri ko burahatana bikunda ko message yawe uyishirako donc ntugira ama confusion ntufate bijya ajya amajambo bawumva bavuga ngo ni bya satani ni by'ibiki wowe kora shirako uno musiki bishikiriye batanu ejo kora bizoshikira 10 hirya yejo uzokwisanga uri mu mamiliyoni donc réseaux sociaux ni plateforme nziza kuba jeune urashobora gusanga umujene muri quartier ntimumuzi ariko afise followers zirenga 10,000 utuntu twiwara dushirako tukagera kure uronse rero chance yo kugira iyo influence ni vyiza kwikoresha mu butumwa bwiza kubera ko niyo mission nyene dufise Kristo amenyekane hose donc muri iyo façon réseaux sociaux nico kintu ca mbere kizobigufasha nkuko nikigusaba passport nikigusaba kwideplacer kigusaba umwanya wiwawe no gukora ca kintu kiri muri wewe donc biroroshe sana ni igiki ubona ko ukora kugira ngo gospel muri hip hop ushobore kumeza gukundwa cyane cyane n'abakiri bato nerega nuko nyene tuba turiko turakora nize nguvu basoza zidasanzwe kumbure abandi bo batarakoresha canke ibanga watahuye ukoresha kugira ngo uno mudiye wa hip hop muri gospel ukomeze gushika kure kandi unakundwe cyane cyane n'abakiri bato bon ikintu kiryoshe ni kubera ko aho bigeze ikundwa sana sivyo aho bigeze isanzwe ikundwa sana niyo mpamvu ubona ba Victoria's team bashobora gukora ikintu ukumva ngo bakwije umuriyoni w'ama views bagize ibiki bagiye muri Kenya bagiye hehe ba CG bari muri Kenya bande donc ni ugukora ikintu gikunze hamugashiramo inguvu zawe zose kubera ko kuba ari rap conyene ntigihagije ijya message uri kuratanga nico kintu conyene cyambere ukwiye kugwanira kurusha ibindi bintu byose nimba rero ushobora kugikora ukakigwanira kurusha ibindi bintu byose gishiremo umutima gikore gahanda uvuga ati sinshaka ko haba vide bana kabasohoye okay kuba ariko barapartage reka nanje kugira ngo ntihazobe vide nsohore nanje nabo nyine apre bazosohora nanakazosohora twisange akarere twagafashe kubera ko
jemba mbona mu bundi bwami baticaye Yeah. baguma bakora Cyane. nimba muri burya bwami rero baticaye kubera ko twe twicara Ibanze. ebane pfumuja muri studio itarenze ariko ukora ikintu utebere kuri message Yeah. message ibe nziza uronse uburyo butange bwose bikunda Yeah. ibe message itekeyemwe ikintu ciza ariko bitarakunda kora kijya ushoboye Yeah. ariko ntiyabe vide Okay. kuko impamvu abantu baraba bijya bindi ni kubera ko haba hariho vide Yeah, babuze ico baraba. Ego. Birabishe cyane kubona umwana wiwawe ariko arindirimba indirimbo wumva ko ari niyo gutukana Ibazesha. agace iririmba uri imbere yiwe Kandi aryohewe. ariko ibazi iyo bari kararirimba karirimbo k'Imana Ibaze. uba wumva ati nubwo adatahura aya majambo Ariko isi imbere azobitahura bizoza nuko nyene biba bimeze nyene notumirira abantu bose wumva wese ko afise ingabire akore cyane Okay. akore cyane ku buryo bavuga ati jewe ko vyoshobokera kundwi arekura Okay. akore byoba byiza vraiment Nere nk'ubu hanje umujene ahubwiye ati jewe ndizo ndashaka gutangura ivya musique cyane cyane muri gospel ya hip hop. Ni igiki wumva ko wo muha ko impanuro kugira ngo ashobore kuba motive cyane gutangura? uwo mutima afise nico kintu ca mbere Nico kintu ca mbere. Ni iyihe mpanuro ya mbere wumva ko wo muha mu gihe ubona ko afise umutima wo kugira ngo atangure kuririmba? avyihe vyose ntazacika intege Okay. kubera ko ibintu bicana intege ni byinshi urashobora gukora ikintu ugaca usanga kimaze indwi yose kuri YouTube gifise views 5 ugasanga muri izo views 5 harimo iwawe iya petit frère y'umugore wawe iya mère wawe nawe nyene watoye telefone yo kugira ngo wishirire aka views ni umugenzi umwe ariko ntibikwiye kuguca intege hari abatanguye nayo ma views 5 atayo bafise ariko ubu bimeze neza bisigura ko kujya kuntu uguma ufise ujya mwete Bibiri bivuga ngo umunyamwete azokorera abami bisigura ko ujya mwete wonyene Imana iciwushigikira kandi ikintu cyose c'Imana niyo ibiri nyuma yacu kugira ngo gishike kure ijya n'imbuto ubuteye kandi Yesu yavuze ko twe dutera imbuto hama Imana akaba ariyo iyikuza ririmba bikore shira ngaho nubwo vyo twari imyaka 10 ariko bandanye ufise aba subscribers 10 bandanye hari igihe usanga mu myaka 10 n'ukwezi kumwe wisanze ahantu utari amaso yawe atakwereka nimba ushaka gukora weshiramo umutima wose n'umwete niyo vyo gusaba gushiramo amafaranga yose yibuka gusa ko objectif ari imwe Kristo amenyekane hose nawe nyene azobikora ariko twumvise ukuntu ndize ko aravuga asa n'umuntu afise courage runaka afise umwete runaka turashaka kumenya nigiye gutera courage na confidence nk'iyo twumva wifitiye jewe impamvu nisanze nkunze ibi bintu ni kubera ko nasanze hari arico kintu cyonyene mfise nshoboye gutanga nico kintu cyonyene mfise nshoboye kuguha no mu bundi buzima uzoguma wibuka nico kintu cyonyene mfise nshobora kuguha nk'itike ikujana mu buzima bwiza ubuzima bwiza sindiko ndavuga imiduga iki bon ni bwiza umuntu arabishije amaso ariko ndiko mvuga bwa buzima bwa vrai kubera ko udafise Kristo muri wewe ico bita ubuzima ubukivuga nk'ijambo ntubukibamwe uri muri babandi bavuga ko ngo uri kure exista ngo hariho difference yo ku exista ngo na vive donc nuko nyene bimeze utarakira Kristo nta buzima bufise bisigura ko ikintu ciza ca mbere umuntu ashobora kuguha no gutumukizwa no kubwira ubutumwa bwiza nico kintu ca mbere ni naco kintera umwete je impamvu nja kuririmba ikintu ca mbere nico vraiment hagira umuntu basiyumva uburyohe bw'Imana kubera ko hari ukuntu
Imana abantu bayambika ibara habaye umuntu apfuye ngo ni Imana yamuhamagaye ibaze agwaye ngo ni Imana yabishatse umenga nta kintu kijustify none ko tuzi ko Imana ari nziza tukaba twumva ibibi byose biba ngo ni Imana yabishatse ni Imana yamuhamagaye Imana yamukunze kuturusha ibaze Imana ngo yakunze umuntu kubarusha ikacimwica sinibaza kuko Imana igukeneye cyane ngaha kurusha uko ugukeneye mu ijuru no mu ijuru wabwiye gukora iki igukeneye cyane ngaha numva bariko barayibeshera basi mbe mpari basi mvuga ati je nk'icabona ca Yehova reka mvuge basi ko bariko barayibeshera kuko iyo Mana ikunda abantu igacibahamagara mu ijuru si Imana yiwanje iyo Mana Yakobo niwe muri Yakobo niwe wanditse ngo nihagira umuntu ageragezwa n'ibibi yoye kuvuga ko ari Imana iri kirabimugerageresha kuko Imana ntigerageza umuntu ibibi ntigerageresha umuntu ibibi kandi turabizi bibi aho biva kuri wa mubi ko Yesu yavuze ati gisuma ntikizanwa n'ikindi atari ugutikiza no guhonya bisigura ko kandi acavuga ati ngo jewe nazanwe no kugira ngo intama zanje ngo zigira ubuzima kandi ubuzima busagutse ikintu cyose gitandukanye n'ubuzima bwiza ndikiva ku Mana oya tuba turiko turayibeshera sasa reka basijenze mvuga ubwiza bw'iyo Mana bivuge basubo niyo mpamvu utazokwigera wumva ndiko ndaririmba indirimbo y'amaganya oya kuko nosanga uri kuraganya kundusha nkacanza kandi kukuganyira naco noba ndiko ndagufasha jenje kukubwira ya Mana igihushe ya Mana utazokwicuza kubana nayo ya Mana ushobora guca mu bihe ubona umenga nyene wapi nta muntu numwe ari karakurabagiza ariko nyene karakuraba n'amaso y'urukundo iyo nyene ikubwira ati no mu bihe ushobora gucamwe ukabona umenga abantu bose bariko baraguhunga je ndaguhobera no mu gihe ubona umenga uri mubi je ndahari no mu gihe ubona umenga wamenje wakoze ikintu kitabaho je sindakwiruka sindaguhunga ahubwo ndakwegera niyo mpamvu muri Bible igihe Adamu acumura si Imana yamwinyegeje ni Adamu yinyegeje Imana iri ifise urukundo tellement que ibi vyose tuba turiko turayiremeka vy'ububeshi wiyumviriye rimwe ubona ati wapi Yesu niyo yavuze ati ngo none ngo muri mwe ngo ari umuntu umwana wiwe ashobora kumusaba umukate amuhibuye ngo nimba mwe mushobora kubikorera abana banyu ivyiza muri babi tukaba tuzi ko Imana ari nziza birateye agahinda kweri nimba ko yibanye nari ibindi bintu birengeye gutahura basi twe twabonye iyo neza yiwe reka tubivuge none dizo nuyahe mvugo canke nka verset biblique woba igukomeza mu buzima inkomeza na nyinshi na nyinshi cyane gusa ikintu ca mbere hariho verset bose bazi bivuga ngo uko urukundo Imana yakunze abari mw'isi iyo verset bahora bayumva ariko sinzi ko bahora bafata umwanya wo kuyumvira naje kubitahura sana mfise umwana wo kuyumvira urwo rukundo Imana yo bifise ko buryo ufata wa mwana yari ifise yonyene wenyene ati tora genda tora mu yandi majambo Imana yari itanze ubwayo yaritanze voilà ni nkuko bavuga ati kugira ngo ndonke ntaka reka nitange ngurisha ibintu vyose mfise ibintu vyose vy'agaciro mfise ndabitange nsigara ataco mfise kugira ngo ndamuronke nigo rukundo Imana yatweretse birarenze cyane kandi bisigura ko kandi Bible ivuga neza ko urwo rukundo rurengeye cyane ivyo tubonesha amaso rurengeye isi n'ijuru icarimwe kandi agaca bikorera jewe utarubereye kuyikorerwa rero sasa kandi rero yabinkoreye mu gihe narindi umunyavyaha Bible ivuga ati ngo Imana yatweretse urukundo rwayo dukunda kuko Kristo yadupfiriye tukira abanyavyaha muri vya bihe bibi twari turimo niho yacivuga ati ngira ndamutange
muri vya bihe bibi twenyene twavuga ati Imana indavye ci ndabigitsure niwe yavuze ati ndamutanze kubera wewe. Mu yandi majambo bisigura ko nimba ataco wakoze kugira ngo igukunde nta nico ushobora gukora kugira ngo ikwanke. Uca usanga ibi twivugisha ngo Imana yamukunze kuturusha carapfa, ahubwo yabanje kudukunda kera kandi urukundo rwayo ntiruhinduka. Kuba rudahinduka mpfuye siba yankunze cyane. Oya. Ibi yari isanzwe gukunda turi. Birenza ubwo. Abanyarwanda bakunze kuvuga ngo nishaka ry'Imana. Sha wapi. Simbana sindavyizera uko. Sindavyizera uko. Kubera ko Yesu yavuze ati ngo unyizeye ngo nubwo yoba yarapfuye azobaho. Noromba. Bisigura ko ikintu citwa urupfu sakanu karyoshe rega. Oya karabishe cyane. Karabishe cyane. Nje ndi bukigemba uri umuvyeyi. Iyo mba ndi muri babantu bizera ko Imana yamukunze kuturusha ikiramutwara. Umuntu wa mbere nari gushavurira yari Imana cyane. Yego. Donc muri iyo ka umaze kubura niho utahura ko Imana baba ariko barayibeshera. Ya Mana rukundo nishobora kunkorera iki kintu, nishobora gutuma ubabara ukarira kandi ari gukunda. Kandi nta muntu agenda hageze ku buryo uvuga ati sha hari hageze ko agenda, famille yivuga ati hari hageze ko agenda. Oya ashaka abashaje wa wundi atava mu nzu atabona atagira gute kumvuga ati nagumeho ati ntiyaragira. Nuko nyene biba bimeze. Sasa Imana ntishobora gukora ikintu kugira ngo ikukomore. Imana nti muri competition na wewe. Uba mwiza utaba mwiza iguma ari Imana. Uyita Imana utayita Imana iguma ari Imana. Ariko ubwiza bwayo n'urukundo rwayo nigo rutuma ikwiyegereza peu importe ama challenge yose ushobora kuba uri kuracamo. Canke nivyo no mu gihe ushaka kwereka nka umenga nyene nta Mana iriho, iguma igukunda, iguma igufitiye wa mutima ivuga ati peu importe uko bimeze kose we naragupfiriye. None ni iki twakitega kuri Dizo muri uno mwaka yo kwaduteguye ko yabivuze ati ngo hari ibintu biri mu gikoni biriko biratekwa. Nigi ikintu kivyibushe twakwitwara indira ni gishika cinshi nk'abantu dukurikirana Dizo Tricks. Ikintu kivyibushe mu tegera mu rindira kuri jewe. Kumenga ni vyinshi. Muri uyu mwaka nyene. Yego. Okay. Kubera ko nasohoye indirimbo nzufuma sora akantu kaga freestyle gatoya gafise na 1 minute ariko gasohoke. Sasa numva ari vyinshi. Okay. Kubera ko muri utwo tunazovamo ibintu vyinshi sana. Kandi muri utwo tuntu sinzoza nivuga amazina. Okay. Nzoza mvugo wandungitse. Dizo hamwe n'ivyo novuga ngo nihe wifuza kubona career yawe yageze muri 5 iri imbere. 5 iri imbere aho nshaka kubona career yanje. Nje nshaka kubona message ishika kure cyane. Nubwo batomenya uwayiririmbye iyo ndirimbo ariko ntaco message ishiki. Nubwo bato ku appreciate ijwi bumvise. Ariko message ishike kure. Nico kintu kiri très important kuri jewe kubera ko nabikubwiye je sinaje kurondera abafana. Naje kurondera imishaha. Ego. Sasa niyo mpamvu nashobora gucika intege numvise ikintu ngo ari umuntu ngo ye ngo je naragize subscribe ngo ndabikuvuyemo ndayikuyemo. C'est vrai. Ibazi. Ntabazi cyo yari ko yarondera. Yego. Kubera ko nuwamenye Imana kera. Abakeneye ijambo ryayo. N'umuntu yavutse akizwa afise 5, 10 ans, 15 ans akagera muri 90 abagikeneye ijambo. Kubera ko ijambo rya Marira rishasha. Niyo mpamvu je mona ndabiraba kuri eglise vyama donc ubutumwa bwamabucamwe live. Kandi ajya ama video yaguma kuri YouTube. Hari gihe nshobora kuba navyumvise dimanche ariko ndavyumvise mardi kamengo ni bishasha. Ugasanga ico nakiriye dimanche gitandukanye n'ico nakiriye mardi. Ijya nyene ndayumvise jeudi kikaza ari kindi gishasha. Nuko nyene biba bimeze ntibisaza kandi vyamari vyiza misi yose.
vyamari bishasha. Yeah. Diza Tricks turashimiye cyane ku mwanya mwaduhaye. Nawe mutanzimanye. Merci. Diza nasoni kutubeshera. Nitwa kuzimana. Twatuzi wampaye ko hari. Tuzo kuzimana basi muceri. Kosheni. Merci. Nizere ko muvyumva akantu nzoga kata ndagashire kuri stat. Umunsi zosubira gukora. Amanzora uwo muceri. Oyo muceri nzo kuzimana na kosheni madusubiye gukora. Merci beaucoup. Yeah. Kusanye ntuzocureke kumvugisha kubera utararonka umuceri. Umuceri ngaha kwisi zosiga kwisi twiko duharanira ubuzima buhoraho twebwe. Nawe tuzowusiga kwisi ntitubukeneye muri uyu mwanya. Ibaze. Tugushimiye cyane ku mpanuro nziza utanze kugwaruka. Yeah. Ndetse n'abadukurikirana abandi ko na papa barimwo n'abakuzi ndazi bazovyumviriza kandi ba papa bagenzi banje. Papa bagenzi ba. Ako kiryo siko. Oya, bon. Cendi fier navyo. Cyane. Arabambwira. Ku mukobwa ufise hamwe to ba proud navyo nanje no guhiko. Arabambwira no kumenga wagize mariage ukiri muto. Aya sinayigize nkiri muto. Hari hagenze. Cenda shaje. Sinsa n'imyaka yanje. Guys, turabashimiye cyane namwe mudahengesha kudukurikirana kuri Akamo TV. Turabakunda cyane. Kino kiganiro ni kiganiro kiryoshye cyane kimeze neza. Aho kiduha impanuro zitandukanye kugwaruka gwacu gwa kino gihe niko twokwitwara muri jeunesse yacu kugira ngo ntihage abatugayira ubusere bwacu n'ubukume bwacu. Siko bimeze. Cyane gose. Yeah. Tugume tubatera kamo. Akamo, tubatera kamo kugira ngo bakangukira gukurikirana inzira nziza ntibazimire. Yeah. Ako namanda yibutsa buri gihe abatarababone kuri channel yacu mwibuke subscribe na j'aime na partage kugira ngo kano kamo gashikire n'abandi. Turabakunda cyane. Yego.